Umugwi w'igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi warahawe ububasha n'ibwirizwa riwushinga bwo kwihweza ivyabaye muri kahise bijanye n'ihonyanga y'agateka ka zina muntu no gusubiza mu vyabo abakorewe amabi mu ntumbero yo kurondera ubutungane bunywanisha. Iryo bwirizwa niryo kandi ritegeka umugwi CVR gushiraho, guhimiriza no gukurikirana ibikorwa bishira imbere kugiranira ikigongwe no kunywana. Iryo bwirizwa riha ububasha uwo mugwi ko ingingo ufashe ziba zifise intumbero yo kunywanisha abarundi, ukazoshikiriza leta indinganizo y'ibikorwa bishobora gutuma ibijanye no gusaba ikigongwe hamwe no kunywanisha abarundi bitera imbere. Igihugu cacu c'u Burundi caraciye mu makuba menshi yagiye arisubiriza, abantu barapfa, abandi barahunga, ibintu birayogera, amatongo n'ayandi matungo n'ibindi biribwa. Umugwi CVR wemeza ko ata muryango n'umwe utahuye n'ivyago. Ibinogo vyatawemwo abantu tumaze kumenya tuza kubereka biryamyemwo abarundi n'abarundikazi batandukanye bo mu miryango itandukanye bo mu bwoko butandukanye. Utabuze uwawo yabuze ababanyi, inshuti canke abagenzi. Muri abo hari abo wemeza ko bishwe kuko imiryango yabo yiboneye ibiziga, hakaba n'abandi batatowe ibiziga. Abo nabo ubashira mu mugwi w'abagiye mazima yongo. Umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waragize amahigwe menshi, kuko mu matohoza wakoze abo mu miryango yabuze ababo n'ivyabo barawugurukiye, baravugisha ukuri ku vyabashikiye. Ico gihe cy'umugabo wanje naho yaba mama canka akaba mukuru wanje canka akaba insuti ntawagera aho ndi. Ngubu jewe uko hinjira nk'umuntu w'inzobe nk'uko papa yasa, umutima warasimba nkibaza ngo ni wagarutse. Jewe mfise ibikomere, jewe barantemye ukuboko, urabibona ko arakorotse, barantema aha. Iryo sinaryo niryo wibonera, ntabyo ubona. Jewe data baramutwaye, bamujana na murumунanje na mukugwaje. Mu 1993 naho nyene harabaye ubwicanyi kuduka, ariko ivyantu vyo mwabitubwira n'ababuze abavyeyi kirya gihe batazi irengero ryabo, batazi dushitse kuri drapo abasoda bari bakikuje ibibuga byose. Haraza umushinga ntahe tutamenye izina, ariko batubaje akora muri substitute, yakora muri park, barakukumba. Twebwe rero twari muri cycle inférieure, dusubira tujumarane. Muri école bagize amaliste par classe, mugabo hariho na liste spéciale. Liste spéciale rero yagiye kwa amazina ane, hariko jewe, hariko rero na Marguerite Mbonyimana twavuka ku Mugara mu Rumonge. Bandi babiri rero nabo mu Musema baragerageza kurondera yengene batwica. None bizogenda gute kugira ngo dufe? Baragenda aba surveillante, l'unique surveillante uwitwa Olive Kagajo yarahagurukanye le petit doigt, yarahagurutse aravuga ati abana b'abandi ndi mu batwara. Kubona abacika cumu n'abandi bahuye n'ivyago byo mu ntambara baronka ijambo bakagira n'ababumviriza, abatari bake bararuhutse ku mutima. Bamwe muri bo bavuze ko bwabaye ubwa mbere bumvirizwa, baca babona ko batibagiwe, ko ububabare bwabo bumenyekanye, ko bumva bariko barasubizwa iteka, none bagiye kuruhuka mu mitima. Iyo bitagenda uko, ugusubiza hamwe n'ababagiriye nabi kobaye nko gusigana inkore ku maso canke kurimira kugwiri. Abahuye n'ivyago bakagiriranira nabi barafise uruhara mu kurondera no mu gutsimbataza ubutungane. Abo umugwi CVR umaze kumviriza nka bose bahurira kuri bimwe, barasaba ko ababagiriye nabi bamenyekana,
ibyaha byakozwe bikaja ahabona kandi byo gukingira ikibaba abanyabyaha bikahava. Baravuze ko naho ubutungane bwo muri za sentare bataburonse nk'uko babyifuza bitazobabuza gufasha kugira amahoro atsimbatare. Ingendo nziza yo kurengera amabi yakozwe no kurekuriranira yaratanguye ahatari hake. Akarorero ni muri Diocese Katolika ya Ruyigi kuva mu mwaka w'2003 aho bama batunganya mu kwezi kwa Nyakanga yo kuvugana ukuri no guhana imbabazi kubagiraniye nabi mu bwicanyi bwabaye mu myaka yaheze. Iyo migirwa myiza iriko irafata umurindi ushimishije no mu yandi ma Diocese Katolika nka Muyinga, Gitega na Ngozi. Hari n'ayandi mashengero n'amashirahamwe nka Mipareke amaze gufasha cyane muri iyo ngendo yo gusubiza hamwe abagiriraniye nabi. Aho agera akashikira akasaba ikigongwe naheje ndamubabarira. Ubu rero ngenda gatuma tangorane, ubu turaranwanye naho murashaje umufasha we waracarimo, ubu turakorera hamwe, turarimira hamwe, tugasangira igihu kugira ngo abakristo. None rero ubu kuva muri 2008 duhana kabisa n'agahiye n'inkoko itembera iwanje, inkoko baje gatemberiwe, agahere kiwanje gatemberiwe ntagorane, imbere y'ibitemberi yiwe ntagorane, ubu n'amahoro n'amarembe n'ubu tujya amahoro. Jewe tuganje umuryango wanje turashobora kumugira ikigongwe, turamurekuriye tubyatubwiye byose, niyumve yuko agira ikigongwe kandi ntawe usaba ikigongwe ngo areke kukigirirwa. Ariko naze yisange aho tuzohurira hose tugire ubumwe nk'uko na kare twari tubanye neza. Aho iyo cyana gatatu baza gutera iwanje barica abana n'umugore abana batatu n'umugore n'ibitungwa babiturira mu mazu y'ibiti n'izo bayiture kubera nturaza mu kayobozi ngo barandinya akiyegeza akamenya afite ubwoba. None ko yaramutse asanga hariya asaba igongwe twese na muri iki ubwo nabyo nkandiha rero igongwe ndakimugiriye. Ubu turamwana kandi turasangira kandi ubu n'amahoro. Hariho n'abandi bigeze kuza batubarira twe mu kabiri ko abandi bariko barakura n'ubu birukana bakava nawe mubarira pe mu asubira yavuye kuko umuntu afise yavuye yenda n'amanibe mu kutanganya hamwe no wirukana yocaca zitazangora jewe tutatumvikana n'ubu iyo gite kutembera n'ikimenyamenya ko byari umwana n'umuhereza yagiye mbona ataririsha anzanira ikintu kwabo anzanira n'imute n'igiseke cyiza hanyuma umucewe no kumutwara kwa muganga kandi nzaza gafurika umute ndagasatura kandi n'ubu n'ikimenyamenya jewe namuzanye kwikinga. Umugwi Severe ubwawo uramaze kunywanisha abatari bake nk'Imatana n'Imwaro, abacikacumu, abapfakazi, abapfakare, imfuvyi n'abandi bagiriwe nabi mu bihe by'amakuba boshobora gufasha mu mirimo yo gusubiza hamwe bakomeje umutima w'ikigongwe aho gukomeza umutima wo kwihora n'aho intambamyi zitabuze. Naho hari utwigoro twinshi hirya no hino utuboneka n'ututaraboneka mu byerekeye gusubiza hamwe abarundi bagiraniye nabi, n'ubu haracariho intambamyi, haracariho mu bantu ingendo yo kutihanganira abandi, amajambo amwamwe adahumuriza afatiye ku nzankano, abakiboshwe n'urwanko rubatuma kwemeza ko ari ubwoko bwabo gusa canke imiryango yabo gusa yahuye n'ubwicanyi. Hari n'abivugira ko ari bo bababaye gusumba abandi. Izo ntambamyi zose zica intege abari n'ishaka ryo gufasha mu ngendo zo kunywanisha abagiriraniye nabi. Umwe wese yirabe yisuzume ku mutima agende yirugarane asaba ikigongwe Imana yaturemye. Aho umugwi Severe ugejeje ubutumwa tubona ko gusaba ikigongwe ari ingazi yo kunwanisha abavuka gihugu. Ibikorwa Severe
rirangura mu gihugu si ukuzura akabuze nk'uko bamwe bavyibaza canke babivuga. Dufise ubutumwa bwo gutohuza ukuri kubohora, kukongera kukaba umushinge wo gusubiza hamwe no kwereka abarutse vuba ivyabaye bidufasha kubaka kirazira. Abagire n'abo bandi nibagukundire, begere abo bagiriye nabi, babasaba ikigongwe. N'abagiriwe nabi nabo nyene bamurikwe n'ububasha bwa mutima mweranda, batanga ico kigongwe basabwe n'ababagiriye nabi.